none ataraza ninde yakubuza? Warahatswe kuba ukihari, warahatswe kuko ntiwagira umuntu akugira inama, ariko ubu urafise umuntu akubuza. Kandi uri iki? Uzi umugabo atagira umuntu amubuza ko aba afise ikintu ahajije cyane. Mw'abagabo mwe mutaza mugira abantu bababuza, mukwiye kwisubirako. Umugabo nyamugabo agira umuntu amubuza, agira umuntu amugira inama kandi akayemera, kuko we nturi bose. Imana iramaramaza kurandura Abisirayeli. Mose aravuga ati uri grand frère, ukaba Imana, ukaba dukorana nawe, niwe wateguye plan kugira ngo bajyane mu gihugu cy'isezerano, kandi wowe Mana urabona byose. None igihe waritegura kubona byose, ntiwari uzi yuko bazogumuka? Ntiwaribona ko bazogumuka? Kubera iki wemera ngo uzobajyana mu gihugu cy'isezerano kandi uzi ko bazogumuka? Ariko arahanura iki? Kuko bakorana. Iyo umuntu akorana mu bwami bw'Imana, hari ibintu ategeka bikaba, hari ibintu ahagarika. Nimba hari abantu 10 bari ngaha bakorana nayo, mu mwanya hari ibintu tugomba guhagarika. Iri jambo rirafata. Haleluya. Mose ari umwe abwira Imana amajambo akomeye. Arabwira Imana, tubwira kabiri Imana, wewe igihe twava muri Egiputa wabwiye abantu ko bajyanye mu gihugu cy'isezerano. Abanyegiputa bazi ko bagiye mu gihugu cy'isezerano. None wewe ukibivuga ntiwari uzi ko uzohava batsinda mu nzira. Ehe rero Mana, eshe kugomba gukora, naho uri patron, naho uri grand frère, naho uri birema, naho ari wowe bikora byose, ukaramu kubahonereje hano. Abanyegiputa baca batwenga, baravuga ati ya Mana yabo, bavuga ngo bagiye kuyishima no kuyishikanira, ibaranduriye muri Egiputa. Mbega kurya niko basenga? Erega Mana uzoba wihaye amenyo y'abatwenzi, nawe ubwawe uzoba wivuguruje. None umbiriza, jewe dukorana nawe, bajya ntimukorana. Hako bajya abantu barandura, jewe ndandura, umfute uhure muri kontra yawe, ufute mu gitabo cy'ubugingo, ugire kunyice. Nimba dukorana ndandura, nimba wemera ko dukorana nta faveur. Aba bantu bareke kubwanje. Hawundi yotera haleluya. Imana yarabaranduye cyangwa yarabaretse? Ntiyari yamaramaje kubarandura. Kubera iki yabaretse? Kubera bakorana nandi. Mose agahanura iki? Mose akayaga niki? Hari umuntu afise ibintu byandabadanganye hano akorana nayo? Urafise ibintu byapfuye ukorana n'Imana. Haleluya. Urafise ibintu ugomba guhagarika, urafise ibintu ugomba ko bibandanya. Nimba ukorana n'Imana, hari ibintu tugomba gutuma bibandanya naho abantu babihagaritse. Kuko dukorana, hari ibintu tugomba gutuma bibandanya, hari n'ibintu tugomba guhagarika. Ibyasizweho n'abadayimoni, ibyasizweho n'abarozi, ibyasizweho na shetani, ibyasizweho n'impemu mbi, ibyo turabihagarika kuko dukorana nayo. Iyo umuntu akorana nayo agira faveur yo guhagarika ibintu bigahagarara. Haleluya. Uwo ni inde? Twari ko turavuga ko ari inde? Mose. Turabona uwundi mugabo umwe yitwa Hezekiya. Yakorana n'iki? Yakorana abakorana nayo. Haleluya. Hezekiya yakorana nayo, akora ibikorwa bishimwa n'Imana, akora ibikorwa byo kugororoka. Numva umuriro ugomba kwaka mu mwanya. Ndafashijwe. Haleluya. Akora ibikorwa byo kugororoka. Imana irazira byemera, ariko Imana iravye ishiraho impamvu yuko Hezekiya yopfa. Ituma umugabo umwe iramubwira ati genda, kubera mbona ibisi yukubaho yiwe yaheze, genda umumbaririre uyu mugabo atunganye ibikorwa
ibikorwa byiwe ngomba kumukura hano mu isi. Uyu mugabo aragenda aravuga ngo Imana irantumye, iminsi yo kuva mu isi irageze, none rero tunganya ibikorwa byawe. Umugabo yitwa Ezekiel aravuga ati urakoze cyane, genda genda genda, hari icyo ngomba kuvugana n'iyo dukorana, wewe ujye intumwa ariko jewe dukorana, jewe dukorana n'uwagutumye. Ngomba menyera amakuru ko ari kuri. Uwo mugabo Ezekiel arahindukira ku gisika, ku gihome, aravuga ngo Mana uranyemera ati cyane, uranyemera yetego turakorana ati rwose. Iyo yaba tutakorana sinarinda kugutuma kw'intumwa, abandi nca mvumbura bakisanga bapfuye, ariko uwo dukorana ndamugabisha. Iyo umuntu akorana nayo ibizoba byose arabimenya. Igituma ibimumenyesha nuko imubwira ati petit frère we turakorana, hari ibintu rero bikorera ategurwa, none rero cyangwa ukabireka bikabandanya. Imana iguhe guhindura ibintu byose ushobora kubona bitakumereze neza. Haleluya. Ati ndakwemera nicyo gituma nagutumyeko. Hezekiya bazimana ubugira gatatu, none gamana uribuka ibintu nakoze ati cyane. Ubwa mbere Hezekiya atangura kudondera Imana. Ubwa mbere na mbere mu bintu nakoze, nakuyeho ibicaniro by'abadayimoni byose. Ahantu batavuga Imana ubu bavuga Imana, ahantu batakuririmba barakuririmba, ahantu batagusenga baragusenga, abantu batakubyinira barakubyinira, ahari umusambanyi, ahari umuboregwe, ahari inzoga, aho bavuga kiranga ubu hari isengero, ubu hari ibintu bitandukanye biguhimbara. Ibyo bintu urabyemera ati nicyo gituma nagutumye ko wewe nuko dukorana. Narabye bijya nyine burya uravye abasigaye bakuvugira bangana iki. Ati umviriza rero, mu migambi yanje ndavye mu minsi dukoranye hahindutse abantu 10,000, kandi mu uyu mwaka utaha muri plan fise wewe naho dukorana Mana ntiwaravye muri plan fise. Ati banzurabe muri plan fise, muri plan fise mu mwaka uza hazihana abantu 50,000. Nzosambura kiya gicaniro kibi, bajya abarozi nzobaka ubushobozi. Uyu munsi tugomba kwakumurozwa ubushobozi abarozi, imborerwa, ibyaha, impemu mbi zose turagomba kuzaka uburozi. Ati raba kijya ujya mwaka utaha abantu barenga 50,000 bazoguhindukirira, niyo plan fise. None urancuye mbega gutaha jewe kuganje nta ngorane nigendere mu ijuru, ariko se bijya 50,000 byagomba gukizwa urarihevye. Bijya 50,000 byagomba kumenya Imana kugira bigume bigutambira bikubyinira. Nzi yuko wowe mu bintu ukunda Mana, ukunda bakubyinira, ukunda bagushira hejuru, ukunda bakwamamaza, ukunda bagusenga. None rero ufise umugambi wo kugwiza benshi bakuvugira. None gutaha nukungumizaho abo bantu biyongere, uhise n'iki Imana ati kubw'ibyo ndahinduye data. Wowe mu mwaka umwe hohindutse ababa atwe imyaka 15 Hezekiya nongejeko. Hari umuntu agomba kongereza imyaka 15, hari umuntu agomba kongereza imyaka 40, hari umuntu agomba kongerezwa imyaka 30. Umva amakuru naho hari abariko baragabanya imyaka yawe, hari ishobora kongereza imyaka yawe. Naho hariho abariko baragutangira inama mbi, hari ushobora guhindura izo nama agashiraho izindi nama nzima. Kuko dukorana, iyo umuntu akorana nayo agira ubushobozi abandi badafise. Sa alo, iyo umuntu akorana nayo agira ubushobozi. Cyangwa ibyo bintu ni mu bitaho. Abanyefeso 3:20 ndagomba turangiza ningoga kuko dukorana nayo. Numva ubushobozi buriko buraza kuko dukorana nayo. Ndagomba ko dutangura gukorana nayo vuba. Yo tunyarukirize Imana yo mwiza. Abanyefeso 2:20 3:20 nuko ishobora gukora ibirengeje cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramo buri.
urumva ko kandi hari ishobora gukora ibirengere twebwe ibyo tugira. Bisabwa ko tuguruka, ntibisabwa ko tunyika, ntidusabwa ko turinda gutuma abantu. Iyo dukorana nayo irashobora kudusanza muri icyo kibanza. Ibyo yokora ntacyo tuzi, ibyo yokora kuri wowe ntacyo tuzi, ariko turagomba gukorana nayo kugira ngo twisange muri icyo kibanza. Icyo wifuza kubamwo ugishikemo kuko mukorana nayo. Haleluya! Hari abantu twasaba amarifiti nk'iyi kugira gushikane, ubanza gukorana nayo. Kondisiyo Abaroma 12 dusenge ku murongo wa mbere, nta handi dusubira gusoma. Kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibimazi bizima byera bihimbara Imana. Niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Uragomba kwisanga aho utaruri. Hindura ugire muhindure, duhindure abandi. Pawulo aravuga ngo nuko mwene data ndabahanura kubw'imbabazi zanyu muhinduke. Imibiri yanyu ibimazi bimeze gute? Imitima yanyu ibimazi bimeze gute? Kugira ngo ugendane n'Imana utegezwa kumuwera. Ukwiye gukora ibikorwa bishimwa n'Imana byejejwe kugira ngo Imana igushikane ko faveri zarizo zose. Sesubira ndarangije. Inzira ya mbere yo gukorana nayo, umubiri wawe w'imazi, umutima wawe w'imazi, umunwa wawe w'imazi, ubuzima bwawe w'imazi. Hari abantu bafise imibiri yabo aribo ba mbere bababaza Imana, aribo ba mbere bashavuza Imana, abaribo ba mbere barusha Imana, aribo ba mbere imibiri yabo bayikoresha ibyaha, amaboko yabo bayakoresha ibyaha, ibyiyumviro byabo bayikoresha ibyaha. Hanyuma ugashaka gukorana n'Imana, kirazira, haraguhenda. Kugira ukorane n'Imana utegerezwa kuba uwera. Hari umuntu agomba gukorana n'Imana uyu munsi? Hari umuntu agomba ushobora gukorana n'Imana usambana, kirazira. Ushobora gukorana n'Imana uri imboregwe, ushobora gukorana nayo uri umusuma w'ikigira 10, uri umubandi, uri umunyabwibone, uvuga abantu, ugira inama mbi, udasenga, wama mu majambo, mu busakusaku. Ushobora gukorana nayo, ibana nabere. Ugomba gukorana nayo, hindukira ufatane nayo, witandukanye n'ibindi. Ugomba gusengana nayo. Hari umuntu yifuza gukorana nayo, abona hari ibintu byamubujije gukorana nayo, wahaguruke tumufashe gusenga. Apana guhaguruka kuko abandi bahagurutse, kwanzura abigituma uhagurutse. Amajambo yawe baciye mu mutwe, bazindutse bahuhutwa. Hariho abandi iyi nyene mbere no kukwezi mw'iyi minsi ngo 3 zikurikiye bamoye imishatsi. Ndi hano ngiye mbona hari abantu bariko baramobwa imishatsi iyo mu mutwe n'iyindi mishatsi itandukanye. Abo kandi bamowe n'abarozi bihinduye mu mpemu zitaboneka. Hari abandi baciwe indasaba mu mugongo, abandi mbonye bariko barabaca ku maguru yabo babacira sako bakatagura hano imbere, hano ku matako, inyuma indasaba kugera no ku rugero amaraso yasesetse w'izo ndasaba. Abandi bwakeye babakatabuye ku maboko. Mwemu w'Imana ahejeje kumishurira, nariko ndasenga nsaba imbabazi, numva ijwi rimbwira ngo abo bantu bose bakatabuwe indasaba kandi babaroze mu buryo bukomeye. Kandi abo hariho n'abandi barozwe mw'iyi minsi nyene, nabonye babazibira impemu, nkabona hari ibintu bibatundarayeko biriko birabahokereza hasi kugira aho bakoma induru ntihagire abantu babumva, ariko bakoma induru bavuye muri izo ndoto bagomba gupfa, umenga bagomba guturika babona ico kintu kiri hejuru yabo. Umva, ndiko ndahishurirwa n'Imana, ndakoze mpemu yera. Hari n'abandi babonye daimoni yaje mw'iyi ndwi nyene n'indwi iheze,
yaje arahagarara avugana nabo, bari baryamye gushikaho umwe avyuka aramubona ariko aravugana nawe. Abo bantu bakeneye gusengerwa mu buryo bukomeye cyane 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 cyane. Hariho n'abandi ba telefone nk'iyondwe telefone atari nziza, kandi iyo telefone yababwira ko ariyo kubagirira nabi. Ibyo sinza kubyagura cyane uburyo babibabwiye, ariko uwo muntu ya telefonwe abwirwa ko uyo muntu azomugira nabi, ndamukeneye kumusengera sume mbere ndamwumva sawa. Okay, sasa rero abo bantu b'indasago, abantu bamowe imishatsi, abo bantu kuva bamwe batangura gukora ivyo bintu, hari ibintu batanguye kumva. Kuva babamwa batanguye kumva imishatsi, imitwe imenetse y'urudahera. Kuva babarasaga izo ndasago, bamaze kubakorera ku bintu bidasanzwe, kubatanga nk'ibimazi. Urakoze mpemuyere, ariko mbandanye mpishure se, mbandanye mpishure. Tera haleluya, tera haleluya. Sawa, urakoze mpemuyere. Hari abantu bapanze kwiyahura bitewe n'impamvu ntaza kuvuga, ariko abo bantu iyo ndwiheze babipanga mbere bagomba kubikora mu ndwiheze bitewe n'impamvu kanaka babipanze, n'amajwi bababwira ngo bikore, kandi bamwe baba bafise abana bagomba kubata kubera impamvu zitandukanye. Ndikonda mpemuyere, urakoze mpemuyere. Imana imbariye ko ariyo yabikoze kugira ngo nimushobore gukora ivyo bintu. Mwagomba mwiyahure ubwanyu, kandi ejo Imana igomba kubagirira neza. We Mana we, harimo abagore harimo n'abagabo, ariko nawe wa mugabo we byagufasha gute rwose? Imana ikubabarire cyane. Bamwe bipanze kwita mu nzuzi, abandi bipanze kurya imiti, abandi kwita mu modoka. Yesu Umunyanazareti, urakoze. Hari n'umuntu afise amajwi agomba kugira ngo iruka kamenga yo kwiruka ubwo nyene. Uwo si umwe mbere ndababonye. Abo bantu nahereye ko kugira ntibavyibage, duhere kuri bamwe bamwebwa, duhere kuri babandi b'indasago. Hagarara mu bubangutsi, umwe wese yumvise ico navuze ahagarara, tubasenge canke tubareke. Umwe wese gihuye n'ico twavuze ahaguruke mu bubangutsi, ahaguruke. Urashobora gushika hano mu bubangutsi tubafashe mu minota mike cyane. Imana agomba gukora ibitangaza. Ntutinye na buhoro, kuko Imana igomba kukugirira neza. Abantu baciwe indasago vuba kandi bazibonye. Abantu okay. Mbere hariho n'uwaciwe indasago ahantu hovuga nokwirirwa mvuga, yasanze ziriko aravirirana. Lota pasike lote mene tutekera pasike lote mene tu. Urakoze mpemuyera. Haza umuntu navuze gusa. Indasago kumwobwa mw'ijoro, kwiyahura. Mbega Imana irahari? Oya, Imana iriko irakora muri Repentance. Imana iriko irakora, Imana iriko irahishura, Imana iriko iratabara abayo. Pasike lole mene tuteke laisike tupasa. Haleluya. Hari abantu ntosengera batadugije ibiganza mu buryo special. Ribabwira ngo iruka, bumva umenga ngo kwiruka nk'abasazi bakiruka, kandi bari hano kuko ndavyumva neza. Reka mpere ku bagomba kwiyahura, abo barahari, kandi ndakubwiza ukuri ntuzosubire no kubigerageza na buhoro, kuko imbere yawe Imana igomba kukugira neza. Abo n'abadayimoni bagomba kukwica umutwe, kandi abo bantu abasenzi mubakoreko
kugira ngo muhagarike iyo mpemu mbi. Aba bantu bumva ijwi kwiyahura, shira amaboko hejuru. Umuntu wese aca mukorako. Abasenzi mu bako, aba bantu babipanze kwiyahura bakanabipanga. Hariho n'umwe yafashe imiti ntiyapfa. Hari n'uwafashe imiti ntiyapfa. Hari uwafashe imiti ntiyapfa. Ninde yayinyoye? Uwayinyoye ngomba mvuga uwanyoye imiti y'ugupfa ntiyapfa. Arahari ninde? Nuriya mupapa. Imana ikubabarire cyane. Duzi ibiganza, duzi ibiganza. Ayo amajwi apfuye, amajwi atuma abantu biruka. Basengere kubita bati musenga, kubita mu izina rya Yesu. Batandukanye n'ayo majwi, tandukanya ayo majwi atuma biruka. Turashambura nimubarekure, rekura. Abagabo baza begera kubita mu izina ry'umusatsi, amajwi y'umusatsi atuma abantu basara. Turayirukana kubita mu izina tandukana, menagura amajwi yo kwiyahura. Turayakubita, turahagurutse kuko dukorana nayo, urutse umuriro kuko dukorana nayo. Turabohora abantu, murasha mu izina rya Yesu. Rekura abantu b'Imana, rekura ubwoko bw'Imana. Kubita abazimu batandukanye no kwiyahura, batandukanye no kwiruka, hiruka abasazi mu izina rya Yesu. Rekura abantu, amajwi yo gusara, diamond zo gusara, rekura, sohoka rya Yesu. Umuriro w'Imana, senga cyane, senga kwita. Batandukanye no gusara, batandukanye no kwiyahura, batandukanye impemu zo kwiyahura. Turazishira ku iherezo. Urakoze mpemu yera. Kubita, kwiyahura no gusara, kwiyahura no kwiruka, kubita. Urakoze, turagushimiye. 1 2 3 4 5 6 7 mu izina turira. Kubita impemu yo gusara, turira mu izina rya Yesu. Impemu yo gusara ikubite, isambure iyo kwiyahura, irandure, sambura, reketeza, menagura mu izina. Abaciwe indasamba, Imana dukorana nayo, ubize amaboko hejuru. Bwira Imana mu izina rya Yesu. Aba bantu baciwe indasago, amaraso batanze, ibimazi batanze, ndahagarika ubushobozi bw'Imana. Aba barozi babaciye indasago, bakaciye indasago mu ijoro, bakazinduka bakomeretse, bakazinduka baciwe indasago, kandi indasago nyinshi. Ndahagarika ndaburizamwo, ndonora mu izina rya Yesu ubushobozi bw'umwijima, ubushobozi bw'abaciye indasago. Ibyo bakoze ndabiburijemo, ibyo bakoze ndabitesheje agaciro. Urakoze mpemu yera, bwiza bw'Imana mwatabare. Ahari indasago basize amaraso ya Yesu, ahari ndasago bakoreko ibimazi bari bahora abantu mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana. Urakoze. Abantu batabamba mu izina, kuko dukorana nayo turabazuye mu izina, kuko dukorana nayo turahagaritse ibyo babakozeko mu izina, kuko dukorana nayo turabaproteje mu izina, kuko dukorana nayo bakire kubaho mu izina. Umugisha w'Imana n'imbabazi n'amahoro bibane nawe. Ndabona abantu batwawe n'impuzu muri iryo joro nyene baguca indasago. Hariho abantu oyaye, none ni mwese je navuze iyo muntu none mwese iryo joro baciye bagatwara impuzu, basimanika amaboko. Abo muri iryo joro baciye basanga babatwara impuzu. Iryo joro nyene babaciye indasago, mwasanze babaciyeko n'impuzu. Bahagarara mu bantu aho bati, bahagarara. Sengero y'umuntu,
sengera uyu muntu n'abo bantu. Hariho abantu babatwaye impuzu kandi bayikase ku butabazina mu izina rya Yesu. Izo mpuzu batwaye turazigarura turatesha agaciro ibyo batondeye. Iryo joro nyene baciye babatwara impuzu. Izo mpuzu ibyo batondeyeko kubita bagiye kubaroga. Sambura musengere sengera umuntu cyane, musengere kubita abazimu. Barayitwaye mu izina rya Yesu. Turira turi izo mpuzu, turiza umuriro, turiza izo muriro, impuzu zabo ibyo babakozeko, ibyo batondeyeko turasambura, turahagarika. Baciye bazikatabuye, baciye bazitwara mu izina rya Yesu. Mwampemu mwe, mwabisigo mwe, rekura impuzu zabo, rekura amaraso yabo, rekura umubiri wabo, rekura ubuzima bwabo. Izina